byo gutunganya igisata c'indero navyo nyene bisaba ibintu vyinshi, ariko ikintu c'ibanze canke ikintu twoherako novuga gute ni ugushira imbere inyigisho, ico twokwita formation adéquation emploi, ni ukuvuga umuntu tukamwigisha ico tubona yuko nawe ico abona aho azokijana, kugira ngo uno musi abarundi canke abana b'abarundi bahindure ivyiyumviro ngo reka nje kwiga biriya mbona ariho hasigaye akazi. Ni ukuvuga inyigisho zigatunganywa ku buryo umwana bamutegura kuba kwitunganiriza umugambi, akavuga ati jewe iki kintu nkaciga nzokwitunganiriza umugambi uku. Ni ukuvuga ngo hariho inyigisho usanga umwana yazize mugabo wamubaza ati none wowe wo kubwira ati itunganiriza umugambi, nk'ubu twavuga ati okay payeje irahari mugabo payeje umuntu azavuga ngira atunganye umugambi tuzobanza kumubaza wewe wize ibiki, mbega uwo mugambi utunganije ujanye n'ivyo wize kugira tumenye ko ariko akora ivyo afitiye ubumenyi n'akarorero. Ni ukuvuga rero vyoca bituma abana b'abarundi canke n'abigisha batunganya inyigisho ku buryo umwana wese aja kwiga abona aho azozikoresha. No musi hari abana b'abarundi bumva kugiye ngo nengo nkakirya ngo naho nacize nogikoresha ubona hari ico camariye. Ni ukuvuga rero nuko twotunganya ubwa mbere inyigisho zijanye n'ico nise formation adéquation emploi, aho ugwaruka canke umwana yiga ategurwa kwitunganiriza umugambi canke kubaho wenyene atarinze arazerinze ngo arindire ngo nakazompa akazi nzobigenza gutya kugira ndonke akazi. Oya, amenya ati iki kintu nize ninagikoresha uku jewe nzokwishiriraho nzokwirangurira umugambi gutya. Ico ni ca mbere. Ikindi naco hambavu yuko twotunganya inyigisho zijanye n'ivyo dukeneye muri uno mwanya. Ivyo dukeneye muri uno mwanya n'iterambere, ni kurwanya ubushomeri, ni kuduza umwimbu w'igihugu. Rero hambavu y'ivyo birasaba yuko dushimangira ku nyigisho kuri sinzi ko novyita inyigisho zidakumira, ivyo tuvuga ko tumeze nk'ababishitseko mugabo turakwiye kubandanya duhimiriza, tugahimiriza hamwe hatabaho vya bindi tuvuga ngo uyu mwuga ngo wigaba ngo ibi bikora aba. Sinje kuvuga ngo bose ngo bace bakora bimwe, oya, mugabo umwana wese yumva ko yoshobora ikintu ahabwe ububasha ahabwe uburenganzira bwo kwiga ico kintu. Nk'akarorero hari ibisata bimwe tubona umenga biri inyuma bidafise abajene badahurumbira cane, ariko kandi ugasanga ivyo bisata ni bisata vyozana ubuzi cane, haba ku bahungu haba no kubigeme. Uno musi uraza gusanga nko mu nyigisho zacu nk'ikintu ca mekanike aho uza gusanga naho bacigisha, uza gusanga uwavyize kw'ishure n'uwavyize muri quartier, uwavyize muri quartier ari wabizi cane gusumba uwavyize mw'ishure. Urumva rero naco n'iyindi ngorane. Dufate nk'ibi vy'ubushoferi, gutwara imiduga, amakwaru n'iki nibaza ni ibintu no mu makungu bifise amasoko, ariko ngaho iwacu ubona ko ata mashure vy'ukuri y'ivyo bintu ahari. Ubuvyizi usanga yavyitoratoreye ahantu, rero kandi ugasanga ni ibintu dukeneye mu buzima bwa misi yose. Rero ni ugutunganya inyigisho twisunze ivy'igihugu gikeneye, twisunze n'ivyo abanyagihugu ubwabo bakeneye, ku buryo umwe wese ategurirwa kwiga ikintu abona ingene azogikoresha. Aho nyene rero hariho ikindi kintu kimwe ngaha mu Burundi wacu umenga n'ingeso. Abantu benshi bubu b'abajene iyo bagiye kuja kw'ishuri bakubwira ati n'abarya bize ntaco bamaze, ntaco bariko bararonka bakora, eske jewe nja kwiga gute? Benshi naho cyo usanga batuma bigira kwiga imyuga hakiri kare, kandi ugasanga biramubeshejeho gusumba umwe yiga na kaminuza akayimara, ugasanga ahubwo wa wundi yanka kwiga ari wahaye akazi umwe yiga kaminuza. Ivyo bintu wewe urabibona gute canke uvyakira gute? Kudendebukirwa koko kugwaruka mu bijanye n'ivyo kwiga amashuri birava ku kuntu agashomeri canke kubura ubuzi vyabaye
byinshi, aho wakuze ubona kera twe twakura tubona abahejeje secondaire baca bagaruka bakaba aribo batwigisha mu mashuri mato mato. Mugabo uno munsi kubera iterambere, kubera benshi bize, uhejeje secondaire ntuja kwigisha ahubwo uja kubandanya ya mashuri, hanyuma mbo haca habamwo n'igwirirana ry'abantu. Ni ukuvuga ngo ubu hariko higa abantu benshi, uca usanga rero mu gihe kimwe navuga ati mu gihe umwana atateguriwe kwitunganiriza umugambi, aza gusanga iyo agarutse mu buzima busanzwe aca atangwa kuvuga ati mbona ndutwa na naka nasize ariko aradandaza ibitumbura. Uno munsi mu Burundi hariho abakire, abo bantu n'abakire bakize cyane ku rwego rw'uko bafise ivyo tunga abarundi bose. Hakabaho n'umukene, wa mukene wa nyuma ruhyagwa umwe tuvuge umukubita umwica. Eske abo bantu rero kugira dukure ico gihengeri kihari hagati yabo, leta yotunganya gute cyangwa iyo ntunganywa yobaho hagati yabo gute kugira ngo uwo mukire nyimba ashobora gusahiriza uwo mukene nawe wa nyuma ave mu ko bukene basisumunure na gatoya? Iki kibazo kiraza kumera nk'ikingora. Iyo tugiye mu ivyo vy'ubusumbasumbane hagati mu gihugu canke hagati y'imigwi y'abenegihugu, biragoye cane ko twovuga ngo leta yokora iki, kuko mu bisanzwe leta yoyo ivuga iti ntashizeho amategeko ahimiriza abantu bose kwitunganiriza imigambi, ni nk'akarorero. Ariko ugaca usanga bwa busumbasumbane n'ubundi buguba buhari, kuko burava ku kuntu mbega uyo muntu afise umutahe w'ibanze wiwe ungana gute, awukura hehe. Rero ahubwo nibaza yuko tutoja mu ivyo vy'ubutunzi ku bantu, ahubwo twoja ku vy'ubutunzi ku hantu. C'est vrai no ku bantu turaza kujayo, mugabo reka duhere ku hantu, kuko urabona uno munsi ico twita ubusumbasumbane butuma abari mu mihingo ya ruguru canke hagati mu gihugu bahurumbira kuza mu bisagara. Bijya n'ibintu vyerekana yuko hariho ubusumbasumbane mu vyerekeranye n'imibereho y'abenegihugu. Rero ivyo navyo ivyo leta kugira ibitorera inyishu canke igerageze kubitorera inyishu, nuko ihimiriza icambere abanyamitahe gushira imigambi y'iterambere mw'utwo turere two hagati mu gihugu, kugira ngo wagwaruka rwaguma ruza guhiga ubuzi Bujumbura rugabanuke. Ikindi naco nuko ibintu abitwa ko bari mu bisagara baronka nabo bogerageza bakabironka, kuko birababaje ushaka gusanga ahantu kugira uzobone igiti c'itara uza kugenda ibirometero hafi 15 basi, aho mvuze bike. Urumva iyo muntu yakuze atabona amatara, hageze mu migambi y'iterambere ntaza kwiyumvira co kimwe n'umwe yakuze abona amatara. Ugasanga uyundi niyagwara kugira mushikane kwibarabara rishobora gushika ko ambulance babanza kumutwara mu kivumvu canke ku nderuzo. Rero haracariho ubusumbasumbane kubijanye n'ico novuga, sinzi ngene mpava ndakivuga mu Kirundi, ubusumbasumbane mu mikoro canke mu infrastructure y'igihugu. Urashobora gusanga hari abantu bakiba ahantu hadashika ibarabara, canke hariho abantu badafise iyo muyaga nkuba. C'est vrai ntibikunda yuko ibice 100% by'abarundi baronka umuyaga nkuba, mugabo kugira tugabanye ubusumbasumbane hagati y'abantu nuko bose bobanza bakaronka ibihuye n'ivyo bakeneye, kugira ngo nabo nyene barangura imigambi y'iterambere. Kuko nimba uno munsi tuvuze ngo bose barangura imigambi y'iterambere, mu bubasha usanga umuntu arakamya amata yiwe, ntafise aho yashora, ntafise n'aho yabika, kandi wamuhimirije korora. Navyo nyene numva biri mu bituma ubusumbasumbane buguma buhari. Rero duhere kwico cyo guhimiriza uwo munyamitahe canke uwo mutunzi wa mbere, uwo ubona ko afise uburyo burebure, kuko benshi baba bafise imigambi bako barakorera mu gihugu, ubahimirize n'iyo migambi bayegereze abenegihugu bari mu ntara zo hagati mu gihugu, aho twokwita ko
hari hateye imbere buke buke par rapport canke tugereranije n'ahandi. Kubahimiriza kwegereza kugwiza imigambi y'iterambere hagati mu gihugu, kugwiza ubuzi kw'abo bantu bataravye impunzi canke bataravye iki na kiriya, amoko, imigambwe, intara. Ivyo oye nibaza yuko vyoshobora gusahiriza kugira ngo hagabanuke ubusumbasumbane. Ikindi novuga kugira ubusumbasumbane bugabanuke nico leta yamaze gukora, ni kuvuga ni inyigisho kuri bose. Aba bose bakaronka amahirwe angana yo kuja kw'ishure, bose bakaronka amahirwe angana yo kwivuza, hama bose baronka amahirwe angana yo kwiyunguruza canke amahirwe angana yo kuronswa imitahe bivanye naho bari, bivanye n'ivyo bakora. Niko nibaza ko leta yoshobora kugira, ariko kandi igashiraho n'imitahe n'imigambi ishigikira babandi twovuga bari inyuma y'abandi. Nico nokwita nka security, sinzi ko mpava ndacita, nocita nka empowerment ishiriweho umuntu le plus démuni canke umuntu akenye gusumba uyundi, kugira ngo nawe nyene ntasigare inyuma mw'iterambere, aronke ivyibanze nawe ashobore kwitunganiriza imigambi canke kurangura ibikorwa vy'iterambere co kimwe n'abandi. Aho nyene rero tukiri ngaho, mbega leta yotunganya gute igisata cerekeye ca investissement y'abanyamahanga ngaha mu Burundi kugira ngo uno munsi tubone amahinguriro menshi canke amasosiyete menshi y'abanyamahanga aza ngaha mu Burundi gushingwa? Ico oye ni igikorwa kitaba coroshe ku gihugu, kuko intumbero nyamukuru y'igihugu canke novuga ngo ikintu cibanze ku gihugu nuko igihugu kigumana ubwigenge bwaco, ico twokwita souveraineté économique. Rero uja kusanga iyo souveraineté économique kugira tuyishikeko tubanza gushiraho amategeko akingira inyungu z'igihugu bwa mbere, inyungu z'igihugu, inyungu z'abenegihugu, mu kugira ngo abo banyamitahe bazi. Rero gutunganya igisata ca investissement canke igisata c'abanyamitahe co bazana imitahe mu gihugu bisaba ibintu vyinshi. Birasaba ko igihugu gitunganya amategeko akingira b'abanyamitahe bazanye imitahe yabo mu gihugu, hariko kandi n'amategeko akingira ubwigenge mu vy'ubutunzi, amategeko akingira ubwigenge mu vy'ubutunzi igihugu. Rero nibaza yuko amategeko menshi mu Burundi arahari. Ikindi nuko igihugu gica kibandanya gishigikira canke giteza imbere ibindi bisata bikwegana na investissement, kuko ntushobora guhamagara umunyamitahe, kimwe namye mvuga, ntushobora guhamagara umunyamitahe kuzana imitahe mu gihugu abona yuko umutekano udakwiye. Rero nk'ibi foko umutekano ubandanye utsimbatazwa hambavu y'ayo mategeko dufise ahamagarira abanyamitahe kuza gushira imitahe mu gihugu, ni uko twobandanya tubumbatira amahoro n'umutekano. Hama ikindi hambavu y'amahoro n'umutekano nuko leta ishiramo inguvu, novuga amasoko ntanganguvu abe ari amasoko ashobora gutuma nyene umuntu yumva ko niyo azi iwacu azorangura ibikorwa vyiwe byorohewe. Kuko nje nko kuzana nk'ikintu kiza gutuma nkenera amazi menshi, mu gihe ayo mazi nzoyaronka rimwe mu ndwi, navyo nyene urumva ko bishobora kuba ikibazo ku munyamitahe. Rero urumva leta hambavu gutunganya amategeko akingira abanyamitahe n'ayakingira inyungu z'igihugu, iratunganya neza, iratsimbataza umutekano, iratsimbataza aussi canke irateza imbere amasoko ntanganguvu, ubuhinga bwo kwiyunguruza, hanyuma gutunganya ibijanye n'amafaranga. Ni vyinshi cane tutovugira ngaha mu kiganiro ngo dushobore. Canke vyosaba ko habaho icigwa c'abahinga babinonosoye. Hama uno munsi watwereye ni umuvugizi w'umugambwe Hades. Mbega mwebwe mu mugambwe Hades iyo mubonye ubutare buriko burashoka uku, ico kintu mu mugambwe iwanyu mukivuga ko iki ko ubu
mumaze imisi mubona amakamyo y'ubutare agenda mwebwe ako kigoro mugabona gute mu mugambwe Hades? Icambere nkundira tureke kucita akigoro kuko kumva ko leta yashoye ubutare hama ikabikora mu buryo novuga buciye mu muco abarundi bakabimenya, ntitwovyita akigoro, twovuga yuko leta yashize mu ngiro ivyo yasezeranye. Oya, reka tuvuge ivyo yasezeranye kandi biri no mu nshingano ryayo. Rero turabikenguruka kuko tuba tubona yuko hariho intambwe mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ivy'ubutunzi igihugu kiriko kirajamwo. Rero ivyo navyo mu mugambwe Hades, twebwe ico twifuza imisi yose nuko tubona igihugu gitera imbere, nuko tubona abene Burundi batuburura umukanda, nuko tubona ivyo vyo kutubwira ngo amadovize yakenye n'iki, nuko twobona bironse inyishu. Nukuvuga rero umugambwe Hades urakenguruka ku gikorwa kwishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi, sinza kuvyita kigoro nk'uko wavyise, ahubwo leta nibandanye iriko iratwereka yuko ivyo yasezeranye bijanye n'iterambere bishoboka, kuko ico ni kimwe muri vyinshi batwemereye canke muri vyinshi bategerezwa gukora, batweretse ko gishoboka. Nukuvuga na birya vyose ca tugira icizere ko bashobora kubandanya bagishira bashobora kubishira mu ngiro. Haba hasigaye ko nk'umugambi Hades dusigara turaba duti mbega vy'ukuri ko babitanguye bazobibandanya, nibabibandanya bazobibandanya mu muco nk'uko babikozemwo, nibabibandanya mu muco ubwo buryo buraje bukoze ivyo bwategerezwa gukora mu gihugu. Ariko kuvuga ngo muvyakira gute, turabikenguruka nk'uko abarundi bose babikenguruka. Aho nyene rero ngaho aho kuri wewe ni gute igisata c'indero gishobora gutunganywa neza, ko nibaza yuko nubwo twatuko turatera imbere tudafise kwaruka ubwenge, kuba hakirimo agahaze muri iyo domaine cyangwa muri ico gisata. Ni gute rero igisata c'indero gitunganywa neza kugira ngo Uburundi bushobore kwihuta mu iterambere biciye ku gisata c'indero kugira abantu baciye ubwenge? Ivyo gutunganya igisata c'indero navyo nyene bisaba ibintu vyinshi, ariko ikintu c'ibanze canke ikintu twoherako novuga gute, ni ugushira imbere inyigisho, ico twokwita formation adéquation emploi, ni ukuvuga umuntu tukamwigisha ico tubona yuko nawe ico abona aho azokijana, kugira ngo uno musi abarundi canke abana b'abarundi bahindure ivyiyumviro ngo reka nje kwiga biriya mbona ariho hasigaye akazi. Ni ukuvuga inyigisho zigatunganywa ku buryo umwana bamutegura kuba kwitunganiriza umugambi, akavuga ati jewe iki kintu nkaciga nzokwitunganiriza umugambi uku. Ni ukuvuga ngo hariho inyigisho usanga umwana yazize, mugabo wamubaza ati none wowe wo kubwira ati itunganiriza umugambi, nk'ubu twavuga ati okay payeje irahari, mugabo payeje umuntu azavuga ngira atunganye umugambi, tuzobanza kumubaza wewe wize ibiki, mbega uwo mugambi utunganije ujanye n'ivyo wize, kugira tumenye ko ariko akora ivyo afitiye ubumenyi n'akarorero. Ni ukuvuga rero vyoca bituma abana b'abarundi canke n'abigisha batunganya inyigisho ku buryo umwana wese aja kwiga abona aho azozikoresha. No musi hari abana b'abarundi bumva kugiye ngo nengo nkakijya ngo naho nacize nogikoresha ubona hari ico camariye. Ukuvuga rero nuko twotunganya ubwa mbere inyigisho zijanye n'ico nise formation adéquation emploi, aho ugwaruka canke umwana yiga ategurwa kwitunganiriza umugambi canke kubaho wenyene atarinze arazerinze ngo arindire ngo nakazompa akazi nzobigenza gutya kugira ndonka akazi. Oya, amenya ati iki kintu nize ninagikoresha uku jewe nzokwishiriraho umuntu kwirangurira umugambi gutya. Ico ni cambere. Ikindi naco hambavu yuko twotunganya inyigisho zijanye n'ivyo dukeneye muri uno mwanya. Ivyo dukeneye muri uno mwanya n'iterambere, no kurwanya ubushomeri, no kuduza
umwimbu w'igihugu. Rero hambavu y'ivyo birasaba yuko dushimangira ku nyigisho kuri sinzi ko novyita inyigisho zidakumira ivyo tuvuga ko tumeze nk'ababishitseko mugabo turakwiye kubandanya duhimiriza tugahimiriza hamwe hatabaho vya bindi tuvuga ngo uyu mwuga ngo wigaba ngo ibi bikora sinje kuvuga ngo bose ngo bace bakora bimwe oya mugabo umwana wese yumva ko yoshobora ikintu ahabwe ububasha ahabwe uburenganzira bwo kwiga ico kintu. Nk'akarorero hari ibisata bimwe tubona umenga biri inyuma bidafise abajene badahurumbira cane ariko kandi ugasanga ivyo bisata ni bisata vyozana ubuzi cane haba ku bahungu haba no kubigeme. Uno musi uraza gusanga nko mu nyigisho zacu nk'ikintu ca mekanike aho uza gusanga naho bacigisha uza gusanga uwavyize kw'ishure n'uwavyize muri quartier uwavyize muri quartier ari wabizi cane gusumba uwavyize mw'ishure. Urumva rero naco niyindi ngorane dufate nk'ibi vy'ubushoferi gutwara imiduga amapwaru n'iki nibaza ni ibintu no mu makungu bifise amasoko ariko ngaho iwacu ubona ko ata mashure vy'ukuri y'ivyo bintu ahari ubuvyizi usanga yavyitoratoreye ahantu rero kandi ugasanga ni ibintu dukeneye mu buzima bwa misi yose. Rero ni ugutunganya inyigisho twisunze ivy'igihugu gikeneye twisunze n'ivyo abanyagihugu ubwabo bakeneye ku buryo umwe wese ategurirwa kwiga ikintu abona ingene azogikoresha. Aho nyene rero hariho ikindi kintu kimwe ngaha mu Burundi wacu umengana ingeso. Abantu benshi bubu b'abajene iyo bagiye kuja kw'ishuri bakubwira ati n'abarya bize ntaco bamaze ntaco bariko bararonka bakora eske jewe nja kwiga gute. Benshi naho cyo usanga batuma bigira kwiga umwuga hakiri kare kandi ugasanga biramubeshejeho gusumba umwe yiga na kaminuza akayimara ugasanga ahubwo wa wundi yanka kwiga ari wahaye akazi umwe yiga kaminuza. Ivyo bintu wewe urabibona gute canke uvyakira gute? Kudendebukirwa koko kugwaruka mu bijanye n'ivyo kwiga amashuri birava ku kuntu agashomeri canke kubura ubuzi vyabaye vyinshi aho wakuze ubona kera twe twakura tubona abahejeje secondaire baca bagaruka bakaba aribo batwigisha mu mashure mato mugabo uno munsi kubera iterambere kubera benshi bize uhejeje secondaire ntuja kwigisha ahubwo uja kubandanya y'amashuri hanyuma mbo haca habamwo n'igwirirana ry'abantu. Ni ukuvuga ngo ubu hariko higa abantu benshi uca usanga rero mu gihe kimwe navuga ati mu gihe umwana atateguriwe kwitunganiriza umugambi aza gusanga iyo agarutse mu buzima busanzwe aca atangwa kuvuga ati mbona ndutwa na naka nasize ariko aradandaza ibitumbura kuko we nimba ugiye kumara imyaka 13 kw'ishuri kugira wige amashuri mato uwundi akacamara imyaka 13 adandaza ibitumbura niwaja kwikompara nawe niwaja kwigereranya nawe uzobona umenga wewe yarungutse mugabo ni kubera yuko wewe ivyo wize kenshi utateguriwe kubikoresha ngo wowe nyene witeze imbere. Wewe wagiye kwiga bakubwira genda wige hariya niho hasigaye akazi ucuja kwiga ushitseyo ucugaruka usanga hahandi akazi haruzuye. Nibi umukuru w'igihugu y'Amerika aravuga ati burya umuntu ariko ariga avuga ko ateze ko leta izomuha akazi nashake yirekere. Rero urumva rero abo bana badendebukiye uko hoye birava ku ico kintu c'ubushomeri. Ariko jewe sishigikiye ko uwutize aruta uwize kandi simvuze ko n'uwize aruta uwutize ahubwo abona abantu babiri batandukanye kandi bose igihugu kibakeneye. Burya igihugu nticogira abantu bize bose nivyo ukubona nivyo nabaho ariko n'igihe abo bose bonabayeho burya wewe ni nk'ukubona uwize mwize bimwe mutariko murabaho co kimwe kuko bivana n'ibintu vyinshi amahirwe y'umuntu mu buzima. Ivyo rero biravana kandi n'indero yo kuziko mbega abavyeyi bariko babwira gute abana ku kijanye n'amashuri nabo nyene bari mu bwihebure bw'uko abana babo batariko bararonka ubuzi canke nabo nyene ntibabona ingere bavuga ati iyo umwana mfuma ndamwigisha kurima. Ivya bindi rero mvuga nti nibatunganye inyigisho
zijanye n'ukwigisha abana kivako kwironderera bo nyene ivyo bakora kugira ngo ntituzobone baheza baca baja mw'ibarabara kuko urumva umuntu amaze imyaka 13 niyasubira inyuma akaja kwiga kurima uwatanguye kurima wewe muri ya myaka 13 ese muzorima co kimwe no ni ukuvuga rero wewe wategerezwa kwigishwa ukamenya ati ninasubira inyuma mu buzima busanzwe ndafise aho nzohera sinzoja kujuragirika ngo nkora ico mbonye ngo ngira ico mbonye oya ndafise aho nzohera kuko nigishijwe ibi nahawe ico no kwita equipement intellectuel zinganuko capacité intellectuelle ziwanje zavuye hazija ngaha ego amaho nyene tukiri ngaho haheruka kuba decoupage administrative nshasha ibi bintu byo kuvuga ngo intara zagutse amakomine yagutse eski ibi bintu mwebwe nko mugambwe Hades mubibona gute ni inyungu ku gihugu nizihe ntuze zazo nizihe nibihe vyiza byo kukuntu baguye intara n'amakomine icambere jewe ngira mvuge ntisunze ko ndumuvugizi w'umugambwe Hades ahubwo mvuge ku giti canje ibi vy'amadecoupage y'intara ukuntu basubiyemwo intunganyo nshasha y'ivy'intara n'amakomine icambere ni vyiza kuko biragabanya uburyo leta yahora ikoresha mu guhemba ba musitanteri mu guhemba ba buramatari hama kandi biratuma bigabanya vya bintu vyo kumva ngo ikintu nagikuye mu ntara nta handi ndagikura uno munsi urazi yuko nimba mfashe nk'akarorero jewe mvuka muri komine Buhinyuza nuko mavasanga Buhinyuza iza kwegera cane umugwa mukuru w'intara ya Buhumuza ubwo hariho abandi uzosanga dufate nk'ubu muri Bujumbura dufate umuntu ari muri komine ya Bukinanyana ntashaka kuvuga ngo kugira nje kurondera ngo extrait de naissance ngo mpaka nzorinde ndagenda Bujumbura arazi yuko iyo ntunganyo nshasha imushoboza kugenda kuri zone agatora ivyo bintu yarakeneye urumva yuko harimo kwegereza ibikorwa bimwe abene gihugu harimo no kugabanya intuze ya uburyo leta yahora ikoresha ariko intambamyi yindi ciza kuza ni mu gihe habayeho ikintu bakubwira ngo ico kintu uzoja kugitora muri mu ntara uzosanga urabona nk'ubu yaho intara nka zitatu ziba zifatanye yumvire kuzogenda ahahora hari intara zitatu ugiye kurondera umuntu umwe ni ukuvuga ngo uyo muntu turashobora gusanga mu gihe atahawe inyigisho zikwiye zingana atunganiriza bene gihugu turashobora gusanga atabatunganirije neza kubera bazomugana ari benshi iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi ya kabiri urumva yuko ingendo zizoca ziba zirezire ariko ivyo navyo ndibaza ko hariho ingene vyatunganijwe kuko nakubwiye ati sindiko ndavuga nk'umugambwe ndiko ndavuga ku giti canje sindafata akanya ngo ntahure neza ngo intambamyi canke inyungu bifise nko mu bijanye na politike n'inzi mugabo muri ekonomi ndabona yuko biriko biratuma kandi sinzi ko novuga kwegeranya uburyo urabona na buryo bwahora buhabwa amakomine uno munsi buzoca buja mu ikomine imwe butubutse hama batora imigambi yagutse burya uburyo bwahora buja mu makomine 100 buge mu makomine 40 nangahe urumva yuko abo bantu bashobora gutunganya umugambi uboneka w'iterambere muri iyo komine bakagabanya twa tugambi duto tudafise impact iboneka bagakora umugambi umwe uboneka ikindi nibaze yuko bifise nk'inyungu ku gihugu nuko kimwe namye ndavuga niyo babibandanya neza haca habaho uca usanga intara imwe ifise akarusho kayo yisangije mu bijanye n'iterambere ry'igihugu irashobora kuvuga uti okay Bujumbura irafise ikiyaga Tanganyika ubu rero imigambi ya Bujumbura hambavu yindi migambi myinshi akarusho dufise nuko uyo mugambi nk'umugambi wo gushigikira abarovyi uciye uja mu ntara imwe
ubu ufiswe ufiswe mu ntoke n'umuntu umwe canke n'umugwi umwe, biroroshe ko abo bantu baja inama n'ingingo bakavuga ati iki kintu reka tucoriyante gutya, gusumba ko wari gusanga hari ababuramatari batanu bicariye ikibazo kimwe. Urumva biba bigoye gufata intumbero mu gihe ibintu bisanzaye, ariko ibintu vyegeranijwe hamwe biroroha kubiha intumbero nyene. Ego aho nyene Audrey, ibibazo nari kukubaza ni vyinshi kameme, tuvuze ngo tubibaze tworara ngaha, ariko gusa turisa n'abari ku musozi w'ikiganiro. Ni gute rero wewe no musuru umudame ari mu vya politike kameme, mugabo mu migambi yose twabonye yamamaza nta mugambi n'umwe twigeze tubona utwagwa n'umugore. Mbega bigenda gute abagore namwe mwiyumve mu bushobozi bwinshi mu vya politike, habura iki kugira ngo namwe mushinga imigambi y'iwanyu hama mwiyamamaze mushinga imigambi imbere tubatora? Kuvuga ko ata migambi bigeze ubona irongowe n'abakenyezi? Narigeze kuyibona mugabo no munsi sinzi icyabaye, hari ikibazo nyabaye. Imigambi irongowe n'abakenyezi irahari ngaha mu Burundi, ahubwo gusa uvuga ko kuboneka ku rubuga rwa politike ivyo ico nico dushaka abakenyezi byoba bisa nuko bikiri inyuma. Ivyo rero ntibiva kure, biva ku mico n'akaranga, biva ukuntu twakoze. Mbega nawe uravuga yuko atankoko zibika isake zihari? Oya, je simvuga ko atankoko zibika isake gihari, ariko urumva yuko uno munsi abakenyezi bahawe karibu muri politike nk'uko tuyifise uno munsi, ni vya vuba sivyo? Rero mu gihe bikiri vya vuba biragoye guca kubona abakenyezi benshi bakorokeyemo ngo mubabone ku rubuga nk'uko mubona abagabo. Ikindi naco harimo icamikoro, abakenyezi benshi nta mikoro ikwiye yo gukora politike tuba dufise. Ni ukuvuga ngo iyo mvuze nta mikoro, urashobora kuba ufise amafaranga yiwawe witwa ngo nayo iwawe, mugabo uyasangiye n'umuryango. Mu gihe uyasangiye n'umuryango bizosaba yuko uwo mwubakanye nawe aba yumva ivyo bikorwa vya politike kugira kwemerere ko ubwo buryo bw'umuryango bumwe mu bujana mu vya politike. Rero urumva yuko abakenyezi baca ubwigenge mu bijanye ico no kwita autonomie financière, ico ni cambere. Ikindi hariho imico n'imigenzo, ikindi hariho ivy'amadini, hariho ibintu vyinshi bituma mutabona abakenyezi benshi ku rubuga rwa politike nk'uko mubona abagabo, ariko intambwe tugezeko turayishima. Mu vyo kurongora imigambwe ntiturashikira vya bice 30%, mugabo mu bindi bikorwa vya politike canke turabona mu bitoza naho nyene uza gusanga seni yari yashizeho itegeko iravuga ati umwe kuri babiri canke babiri kuri umwe, 2 hommes une femme, minimum 2 hommes une femme, kuvuga abagabo babiri umugore umwe ku mariste. Rero ku ntonde rero urumva yuko utwo n'utundi tuntu leta igenda irashiraho kugira ngo ihimirize abakenyezi kuja nabo mu vya politike. Ntiba ari urugamba rworoshe kuko uno munsi uvyutse uvuga ngo ni umunyepolitike barakwita ingare bivanye n'ingene uvyitwayemwo, barashobora kukwita umugore adashobotse, canke ugasanga nyene n'umugabo wiwawe canke n'umuryango wiwawe ubwabo ntibavyakiriye. Ni ibintu bisaba rero ko umukenyezi ubwiwe yifuza kuja mu vya politike agira uruhara rwo kwitunganya ku gice ciwe, novuga ku gatwe kiwe akitunganya ku buryo niyo wagendayo uwo mwubakanye canke abo muvukana canke sinzi umuryango wawe badaca babona ko niwashika imbere uzoca uba ingare, bakakugira ico cizere, ubupfasoni bwawe nuko wagiye muri politike. Ikindi ni vya bindi urumva uno munsi bakabona yuko ufise ico utegeza kuba ufise ico winjiza mu muryango kugira banakwemerere ko hari ico ukurayo ujane mu vya politike. Donc urumva birasaba ko abakenyezi bakora cane, ariko kandi birasaba nuko n'abakenyezi bashigikirwa n'imiryango yabo. Rero kuba mutababona canke kuba ari bake
umva ibikorwa ni byinshi. Harakenewe ko umukenyezi ashigikirwa n'umuryango, harakenewe ko umukenyezi abandanya ategwa intege n'igihugu n'amategeko y'igihugu, harakenewe ko nawe nyene ubwiwe yiva ko akumva ko nimba hari imico n'imigenzo vyatubuza kera ku n'ivyo kurambwira ngo nta nkoko kazi bikisake zihari, nawe nyene ariva ko akabirengera, kuko igikorwa ca mbere intambwe ya mbere ni wa mukenyezi ayitera, hama basaza bacu abagabo bacu nabo bakabona kudushigikira. Rero ivyo navyo si ibintu biba mu munsi umwe, icambere coco tubanza gushima intambwe tugezeko, ariko kuko abagiye imbere nibo bazobera icirora abandi, hama n'abandi baze baraza bukebuke. Wow, vyiza cane. Hama rero Audrey, turagushimiye kubona washoboye gufata kano kanya ukatwitaba Kameme, twizere ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Ego, nanjye ndabakengurukiye ku butumire. Akajambo k'agasunika rugi rero woshikiriza bariko baradukurikirana n'akahe? Bo akajambo k'agasunika twavuze byose exactement. Ego. Comme conclusion. Nibaza ko twavuze ibintu byinshi, twavuze ibijyanye n'ubutunzi, twavuze iby'imico, twavuze ikibano, ariko ico novuga nuko umwe wese akajambo k'agasunuzo umugambwe Hades uhamagarira umuntu wese ahari, umurundi wese ahari kumva ko yogira agaco mukuru mwaterera mu iterambere ry'igihugu. Wow. Nimba ubicisha mu mico n'akaranga, nimba ubicisha mu nyigisho, nimba ubicisha mu kuzana iyo mitahe mu gihugu, ntubure ico ukora kw'iterambere ry'igihugu. Kuko umwe wese twese dushize hamwe birashobora kudushika ku mbona kazoza 2040 2060. 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giseye imbere. Ego nuko murakoze, nkahimiriza rero ugwaruka udacika intege na cane cane mw'ivyo kuravuga, kudafata akarorero ku kintu kigenda nabi, dufata akarorero ku bintu vyiza. Nka kirya wambajije uti ngo mbona nabize bari ngaha ngo sije nja kw'ishuri, banza urabe abize nabo bakagiraho amashuri bashikanye, ucuraba ufata akarorero, tuze turafata uburorero bwiza gusumba uburorero bubi. Ego hama kijanye n'ic'abanyamitahe nabo nobahimiriza cane cane gwagwaruka gw'abarundi, kuko umunyamitahe wa mbere dukeneye suriya munyamahanga, nuriya murundi yagiye guhiga ubumenyi hanze, nuriya murundi yagiye guhiga guca amafaranga hanze. Nibo banyamitahe ba mbere dukeneye, duhimiriza ko bogaruka bakadufasha kubaka igihugu, bagafasha bene wabo, bagafasha bashiki babo, kugira ngo ca gihugu cacu gishike kw'iterambere twifuza, aho abazodukomoka ko bazoba bumva bagononokewe gutunganya imigambi yabo n'iki gihugu, batarinze baraja mu bindi bihugu ngo bagiye guca amafaranga. Nibaza n'amahera yabo, nibaza n'imigambi yabo, bituma ifaranga ry'u Burundi risubira rikagira agaciro kw'isoko ryo mu karere ndetse no ngaho iwacu nyene, bigatuma rero icizere c'ubuzima bwiza kigaruka mu Barundi canke ciyongera gusoma uko vyari biri. Nuko murakoze. Wow, vyiza cyane. Hama bakunzi bacu, umutumire uno munsi yari Audrey, asanzwe ari umuvugizi w'umugambwe Hades, niwe yari umutumire wacu uno munsi. Hama rero tunabashimira ku kigoro kanyu mubandanya mutwereka mu kudushigikira, tunabasaba kubandanya mukora subscribe. Nkuko mubibona ni kwa kundi hahandi ushaka ko ibintu vyiza vyo bigera kure. Hari abantu benshi ngaha bafise ibintu vyinshi bahindura kandi vyiza, ariko kubohera ko vyabuze promotion bikaba ataho biriko biraja. Kuri iyo mpamvu rero dusaba abantu mwese mufise ivyo mumenyekanisha kuturondera kuri 69 763 488, hama ivyanyu tukabigeza kure. Stay tuned.